Amahoro neza. Murakomeye. Yego n'amahoro namwe. Turi muri principal conference ya breast cancer. Ubu ni umudokiteri nawe wa cancer. Yego ndi umudokiteri muganga umugeneraliste. Yego pour le moment. Donc c'est muri ntuziya muri breast cancer. Ariko uri umudokiteri. Yego ndi umudokiteri. Umudokiteri ni ibihe bintu wotubwira bitera cancer yo mu ibere? Nohera kuvuga cancer icarico. Cancer ni gwirirana ry'utunyabugingo turi mwibere, plus précisément ko turavuga ivy'ibere. Ego usanga hari utunyabugingo tudasa nk'utwahora dusanzwe tuhari mwibere, hama tugaca tugwirirana gusumvya uko twahora, niho baca bavuga ko ari cancer y'ibere. Iyo ngwara bikira? Cancer y'ibere irakira cyane, kandi uko umuntu ayimenya hakiri kare niko novuga amahirwe yo gukira aba menshi gusumba. Mbega iyo bayimenye ikintoye ibere bararica cyangwa hari izindi mwayi zo kuyivura bigahera? Iyo bayimenye akiri ntoya cyane hari ico bita chirurgie de résection, aho bakurako novuga ako kavyimba gatoya mwibere akaba ariko bashobora gukuramwo, mugabo hari igihe usanga bategerezwa gukata ibere ryose bakarikurako. Ego mudufashije mukatubwira ibintu bituma iyo cancer? Mu bituma cancer turavye ivyigwa vyagiye birakogwa, cancer y'ibere ntiwovuga ngo hariho ikintu kimwe kiyitera, ariko hari ivyo bita ama facteur de risque ashobora gutuma umuntu agwara cancer y'ibere. Hariho nkuko bamye barabivuga, hariho kuba mu muryango hari umuntu yigeze kuba agwaye cancer y'ibere, hariho ivyo bita amagene umuntu asanga asanzwe afise mu mubiri wiwe atuma uwo muntu ashobora kugira amahirwe yo kugwara cancer y'ibere. Hari ibindi vyuko umuntu umwigeme canke amaze kuba umukenyezi byo gusama inda ateba birashobora gutuma umuntu agwara cancer y'ibere mu nyuma, canke naho kutonsa, kutaba warigeze wonsa imyaka yawe yose bishobora gutuma ugira amahirwe yo kugwara cancer y'ibere, canke naho abakenyezi canke abagore canke n'abagabo, kuko cancer y'ibere irafata n'abagabo abakenyezi canke abagabo bamaze kurenza imyaka batangwe imyaka 50 n'iyindi. Cancer yo mu ibere irafata abagabo? Cancer y'ibere irafata abagabo cane, gusa hajibere kwitwe bakobwa. Cancer y'ibere ni cancer ifata umuntu wese afise ibere. Abagabo bafise ibere nuko gusa novuga ataba manini nka y'abakenyezi canke abakobwa, mugabo cancer y'ibere irafata umugabo kujya nyene ishobora gufata umukenyezi, gusa usanga ari bake cane abagabo bagwara cancer y'ibere gusumvya abakenyezi. Kubera iki? Cancer y'ibere bayita cancer iri hormonodependant, no kuvuga iva kuma hormone. Rero abagore n'abakenyezi tugizwe cane n'amahormone, nico gituma cancer y'ibere idufata gusumvya abagabo, kwera abagabo nabo nyene barafise amahormone mugabo ntangana nayiwacu, mugabo cancer y'ibere irabafata. Mbega bariho moyen de prévention? Moyen de prévention iragoye. Hari ivyo muri ayo mafacteur de risque dushobora kwikingira, mugabo novuga mu maetude yakozwe ayo mafacteur de risque urashobora kuba uyafise yose ntugware cancer y'ibere, canke ntubufise facteur de risque nimwe muri izo twavuze ukagwara cancer y'ibere. Kuvuga ko umuntu yoyikingira noba mbeshe, ntushobora kuyikingira. Hari ivyo kugabanya ibiro, ego, hari ivyo kugabanya inzoga n'itabi, hari ivyo no kugira ama exercice physique, sport, mugabo ivyo byose ntushobora kubigira ngo ucuvuga ngo ntuzogwara cancer y'ibere. Ahubwo kimwe mu biriko biratuma tuko turagira sensibilisation ya cancer y'ibere nukumenya kugira autopalpation, nukuvuga kwikorakora kwibere kugira ngo uyimenye hakiri kare. Hariho akavyimba kakiri gatoya canke akantu nakamubona katameze neza kwibere, ukivuza kare kugira ngo uvugwe kare. Naho kuvuga ko umuntu yoyikingira ntushobora kuyikingira. Turaho nyene kuvyege kuyipimisha cyangwa kubimenya kuyigwaye, nivyo uvuze ngurikorako. Ubimenya gute ngo yikora? Ndazi ko biri kose ashaka kwiga gusanga uravyimvye. Nukuvuga yuko ubu turiko turagerageza kumvisha abantu bose twese yuko uko umuntu wese abishoboye yokwama ariko arikora kwibere. Nivyo twamye turigisha ngaha, kumenya ingene agira iyo autopalpation y'ibere kugira ngo azamenye
nimba hariho akantu na gato yumva kagatirirwa mu ibere canke naho kubona ingene ibere ryiwe ryahindutse ryavyimbye gusubya uko ryahora ryahinduye ibara canke naho hariho novuga liquide iriko irava mu ibere idasanzwe kubisanzwe nta liquide iva mu ibere atari amaberebere ku muntu abari yonsa ivyo byose akamari karabiraba kugira ngo bimufashe kubona ko hari ikintu kitameze neza anyarukire kwa muganga. Ivyo wavuze n'abiraba wabidusigiwe na kare dushaka bidusubiremwo muri kano kandi tubwire mbe babiraba gute babigenza gute biraba umwanya wahe birababwa n'abandi bigenda gute? Ego ubwa mbere birabwa n'abakenyezi bose n'abakobwa bose n'abagabo nk'uko nabivuze. Ego byari utegetswe kugira iyo autopalpation canke kwikorakora ni ku bakenyezi canke abakobwa imisi 10 inyuma yo kuva mu butinyanka ariyo menstruation kubera kenshi abakenyezi benshi canke abakobwa benshi iyo bari mu butinyanka amabere aravyimba. Rero iyo ugiye kugira kwikorakora uri mu butinyanka ushobora gusanga wihenze ugasanga ntiyariyo ntikaragotirwa canke ntiyariyo cancer ni kwera mu butinyanka. Ikindi naco ku bakenyezi basanzwe bonsa ntibarekuriwe kugira iyo autopalpation kwera bashanga bihenze kwera kenshi umukenyezi yonsa ibere ryama rivyivye kwera amaberebere. Ego rero iyo utari muri ivyo byose mvuze niho ushobora kugira iyo autopalpation ukayigira imbere novuga y'ikiyo cawe. Ico utangura kugira ni inspection ukaraba amabere yawe ingene ameze ukaraba nimba angana yose nimba hatariho rimwe rivyivye gusumba irindi ukaraba nimba ritahinduye ibara hari gusanga rifise novuga peau de hanche babivuze ugasanga rifise umubiri nka kujya kwa kumucungu harimo utuntu menga nutudomagu kwibere canke naho ukabusanga akamuko kinjiye indani kabaye retracté. Ikindi naco cyo kuraba nuko hari gusanga ibere ryabaye rimwe ryameze nk'iryakorotse irindi rikiri hejuru niho navyo nyene uraba nibyo nayimeje kuvuga byo kuraba ko atarikide isohoka mwibere utonsa. Abicugize ku bagore ku bagabo gute naho birabagote ku bagabo ntibaja mu butinyanka kandi ntibonsa umwanya wose baraba ko nyene hari igihe n'amabere nabo nyene kwisanzwe abagabo ntibarisanse kugira amabere manini arashobora kubona yuko uko yahora ngana sikangana ayo masinye yose ashika ku bakenyezi canke abakobwa n'abagabo arashobora kubashikira gato ingene bagira mukagira pratique kwera ukavuga ushobora gufyondagura amize gira riyo voilà pratiquement nari mvuze ko bwa mbere banza kugira inspection n'imbere y'ikiyo nivyo navuze uraraba ibere ngene rimeze vyose. Inspection ni kuraba nuko inspecta nyene ukaraba hariho rero après inspection no gupalpa. Alors la position nziza yo kugira palpation niyo kuduza ukuboko ugomba kupalpa iri be hama gituma ufata gutya ni kugira ngo udegaje aha anye nuvuga mu kwaha kura niho kenshi hazamwo amaganglion akwereka yuko hari ikintu kitameze neza mu ibere ryawe. Iyo ushaka gupalpa iribere ugira uku kuboko gutya ugapalpisha uko kuboko kundi hama ugapalpisha intoke zawe zine. Ego alors duhereye kuno nico kimeno ngaha urafata za ntoke zawe zine ugahera hanze winjira indani uhera hanze ukumviriza nimba atasumbi ganglion n'isumbi mu kirundi ukaraba nimba atasumbi rihari ugaca ubandanya ugira ama mouvement circulaire uzunguruka ukinjira indani gutya uhera gutya indani ubandanya ukabandanya ugira upressa kugira ngo ushobore kumva nimba atagatirirwa gahari ukaduga gushika aho ushika hafi ya hahandi wahereye. Hama hano naho ucubandanya ugira uva hejuru umanuka hasi ufyonda gutya hose ukamanuka gutya kugira ngo ushobore gukora kwibere ryose. Ego wumvise hari akantu kagatirirwa urashobora kumva umenga ntiwakumvise neza urafise uburenganzira bwo gusubira hahandi nyene ugahera hanze usubira winjira indani uzunguruka yama mouvement circulaire gushikino ugezino ugasubira ukagira verticalement uva hasi uja hejuru uja hasi no ngaha hose gushika ushikire ibere ryose. Ego mukurangeza gatoyi ukuntu kwezi kwahariyo no kugwanya kanseri yo mwibere mbega mu Burundi meze gute bifashe gute? Mu Burundi biragoye kuvuga ngo harama. On aimerait vous présenter sur le cancer du sein.
pour que vous rentriez avec des notions sur ça. Canke ni bangahe dufise bagwaye mu Burundi ariko kanseri y'ibere irahari mu Burundi. Mwavyumvise abari ngaha mwumvise abamaze kugwara abakize mugabo no kumenya yuko kanseri y'ibere ihari mu Burundi arico gituma dukwiye kugira iryo sekeza kubandanya iryo sekeza tuvugana tubwirana abashiki bacu mwega abahungu bashiki banye mukababwira twige bene wacu abavyeyi bacu abagenzi kugira ngo tumenyere kugira iyo autopalpation kuko muri ico nyene muri kwezi kwahariwe cancer sensibilisation miko migira gute tubona ngahe Bujumbura iriho est-ce que muri intérieur mwarashitse ko yaturazi yuko babona ingwara bakibaza ati ni birozi ni by'abatunzi bibaza kandi ko by'abatunzi est-ce que mwaributse gushikayo mubabwira muri kuno kwezi ntitwashoboye gushika ruguru ariko niho tugitangura turizera neza yuko na ruguru tuzoshobora gushikayo hariho ababivuze bariko baratubarira ati vyiza na ruguru moshikayo kandi nivyo natwe nivyo tuko turiyumvira twahereye ino ariko naho nyene tuzoshikayo kugira ngo bose bamenyere kugira iyo autopalpation kugira ngo bibafashe kwivuza hakiri kare. Ego reka tubashimire cyane. Murakoze cyane.